Jambo sana makuru mahoro urakomeye kabisa urakoze kabisa karibu sana mheshimiwa rais urugendo rwagenze neza cyane kwerekana imigenderanire myiza hagati y'igihugu cyacu Burundi n'igihugu cya Tanzania. Haruhande y'ivyo kandi twashe kuganira n'ibitari bike bijanye n'umutekano ku mupaka, ndetse turaganira n'ibijanye n'akarere turimo twese ya Afurika y'Ubuseruko. Turavugana kandi bijanye n'amahoro n'umutekano cyane cyane ku Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania, yuko mu Burundi hari amahoro n'umutekano kandi twahamagariye abarundi bene wacu. Haruhande yamaze kwitabira kamo twabateye yuko abashaka 150 bamaze gutahuka ku bugombe bwabo, yuko abarundi basigaye mu makambi y'impuzu nabo tahuka. Kandi n'umukuru w'igihugu cya Tanzania twabonye yuko ahanini y'abarundi bari mu makambi y'impunzi ntabwo bagiye kwera ko ari guhunga, mugabo bivana nuko hari abantu bakoresha amafaranga kugira ngo bahamagare abarundi kuva mu gihugu cyabo bakifata nk'akazi. Twumvikanye yuko mwavyumvise ubutuma twashikije twese nuko abarundi utahuka mu gihugu cyabo kirimo umutekano, kandi ko Tanzania nabiteguriye kuzobandanya ishikira Burundi kandi tukafashanya mu migambi iterambere biciye mu gutwara ibintu n'abantu cyangwa mu rudandazwa. Twabonye yuko rero n'urugendo ari urugendo rw'inkora mutima, kuko twavuye tunapfunditse yuko vuba na bwango umugwi w'igihugu wa leta y'u Burundi n'umugwi wa leta ya Tanzania bazoca bakorana kugira ngo noneho indi migambi twumvikanye ishobora kuja mu nzira mu ngiro biciye mu masezerano.